migambi ntacyo bafise nimubemere segura inkona iravuguta bungabunga itsinzi turayirondeye akumyabanga kutula imitego twikomereze simba imitego abayiduteze bamaramare. Ivyo ni birori vyakozwe n'imbonerakure za quartier Karama aho kuri uw'Imana igenekerezo rya 10 Rusama umwaka wa 2026 urongoye imbonerakure muri zone ya Rubirizi komine Ntahangwa intara ya Bujumbura yagendera imbonerakure z'iyo quartier ya Karama mu rukurikirane rw'ingendo ariko aragira mu makartier agize iyo zone. Alex Niyongabo arongoye imbonerakure muri iyo quartier ya Karama akaba yarakiriye abo bashitsi ari kumwe n'indongozi mu mugambwe muri iyo quartier no mu ntwaro. Ibirori byatangujwe n'urugendo rwakozwe n'imbonerakure ziri kumwe n'izo ndongozi zabagendeye aho kandi ibirori byaranzwe n'intambo zitandukanye z'imigwi yo muri iyo quartier, umurisho w'ingoma hamwe n'utugenegene. Mwijambo ry'ikaze ry'umunyamabanga wa CNDD-FDD muri quartier ya Karama Dominique Ndenzako yamenyesheje ko abagumyabanga bari ku kivi acamenyesha ko mu matora aheze y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka muri iyo quartier batuye 100% ngo bigaragaza ko abagumyabanga batahuye umugambwe. Dufise amanama shingiro 215 kandi izo nama shingiro zirahari siza zindi muri kahise wasanga tuvuga amanama shingiro ugasanga nahari ayo nyakubahwa ayo manama shingiro arahari kandi ari ku kivi. Ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD muri quartier Karama tuguma tuzikurikirana. Karama aramana intsinzi ni kashi. Karama intsinzi ni kashi. Twimirije rero amatora y'umukuru w'igihugu kuvuga yuko turiteguye neza gutsinda 100%. Daniel Nyandwi arongoye imbonerakure muri zone ya Rubirizi yamanje kwerekana indongozi bakorana nabo bagendanye muri urwo rugendo acatumirira imbonerakure zose kwijukira ibikorwa bibateza imbere bikongera bigateza imbere igihugu. Yabamenyesheje ko kugira imbona kazoza ikunde bisaba gufata iya mbere mu gutera ibiti by'amavoka bavuge make bagwiza ibikorwa bafatane mu nda. Yanabasavye kwirinda kunywa inzoga z'ubusarabwayi. Nsaba imbonakure kurikanura namwe bagumyabanga bahumure mwabiraye ico ni gikorwa cyayo tumbatire amahoro n'umutekano. Hama imbonakure namwe mwirinde turakeneye kubaka igihugu tunajenga inchi kwa jembe tubwirizwa kubaka igihugu cacu dukoresheje isuka nayikoreshwa n'amaboko. Ntushaka kubaka igihugu rero ngo gitere imbere tudafise inguvu kuko twimbonakure turangwa n'ibintu bitatu bigize inkona: inguvu, ububangutsi no kutarambirwa. Ugasanga imbonakure yicaye ngaho mu kabotike afise kasavana afise kaniko bwaturembeje ubusara bwayo. Mbonerakure ndasubiyemwo duhagarike ubusara bwayi bwatumaze inguvu. Ntushaka gucungira umutekano twahorewe ntibikunda. Umuntu yagukora agasoga mu gatoyi ukagwa hariya kubera inguvu zaraheze. Zirya nzoga zitumara inguvu. Ndabasavye rero imbonakure twirinde ivyo biduca intege bigatuma bituza gukora ico twabwirizwa gukora. Mwico gihe abagumyabanga abenegihugu batatu kwidogera kubera ko twese bahorewe babuze inguvu n'umusuma yadushitse kubera twamaze kumera nabi batatu bakwiyongerega imbonakure ngo nizo ziba. Ducungere amahoro n'umutekano, ducungere abenegihugu n'ivyabo, twiyambike umutamano. Kabaye n'akaryo ko kugabira izo ndongozi mu kubakeza aho kandi n'urongoye imbonerakure muri iyo quartier ya Karama Alex Niyongabo yaciye na wene akezwa n'imbonerakure mu kumuha akaganuke.